Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Uri hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turampora mu kanya kuri uyu wa kabiri wa gatatu tariki ya 24 z'ukwa 9. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko ibiri gukorerwa abaturage muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru ari mu magambo ye genocide. Yabivugiye mu ijambo yagejeje mu nama y'umuryango w'abibumbye New York. Amagambo yarakaje leta y'u Rwanda. Biriya no gukina u Rwanda ku mubyimba, no gukina umuryango mpuzamahanga ku mubyimba, kuko genocide tuzi icyo ari cyo. Ninde washyigikiye umutwe w'abajenosideri wa FDLR wakoze genocide mu Rwanda 94 akawinjiza mu gisirikare akawuha amafaranga, utari Tshisekedi ubwe. Inzego z'ubuzima mu Burundi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'isuku nke muri zimwe mu nzu z'uburiro muri zone ya Gatumba mu gihe igihugu cyugarijwe n'icyorezo cya kolera. Turajya ni Kigali kwirushanwa ry'isi ry'amagare riri kubera ku mugabane wa Afurika ku nshuro ya mbere mu myaka hafi 100 ritangiye kuba. Hari n'ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe buri wa gatatu. Ibi byose n'ibindi ni mu kanya nyuma y'uko Nini Iradukunda bagezaho incamake y'andi makuru ya BBC avugwa ku isi. Umuti mushasha wo kwirinda umugera wa sida uzohabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere ku giciro gito cyane mu mwaka w'ibihumbi 2027. Abahinga mu bumenyi bavuga ko lenacapavir, umuti ufatwa kabiri mu mwaka ukingira sida ku buryo bwuzuye, uzohindura cyane uburyo bwo kwirinda uwo mugera. Igihugu cya Afrika y'Epfo nico gifise igitigiri kinini c'abantu bagendana umugera wa sida kuruta handi hose ku isi. Ni inkuru ya Mayeni Jones umva mu ishuri ya Yvette Kabatesi. Biteganijwe ko lenacapavir izatangira gukoreshwa mu ntangiriro z'uyu mwaka. Cyakora uyu muti ugura amadolari 28,000 azajya akoreshwa ku muntu buri mwaka. Kuri ubu ibigo mpuzamahanga bifite ubuzima mu nshingano zabyo bivuga ko byemeranije ko hazashirwaho ubwoko bwawo budahenze ku madolari 40 gusa. Ubwo bwoko buhendutse buzajya bukorerwa mu Buhinde mu 2027 bukazaba bwaramaze kugezwa mu bihugu 120 bikenye. Hari impungenge z'uko gukwirakwiza uwo muti mushya byabangamirwa nuko mu ntangiriro z'uyu mwaka Amerika yagabanije cyane inkunga y'ubugira neza yatangaga. Mbere byari biteganijwe ko ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID kizajya kigeza uwo muti mu bihugu byateye imbere gusa. Iki cyemezo gisha kiratanga icyizere kuri miliyoni z'abantu bari mu byago byo gushobora kwandura sida, ndetse gishobora kwegereza isi ku iherezo ry'iki cyorezo. Abategetsi ba Amerika bavuga ko abantu babiri bishwe abandi bagakomereka mu kurasa kwabere mu kigo kijejwe abimukira i Dallas muri Texas. Umuvugizi w'igisata cy'umutekano wo mu gihugu hagati yavuze ko abafunzwe bari mu bapfuye. Abajejwe ivy'abimukira bavuga ko wateye yarashe iri muri iyo nyubakwa atarobanura imbere yo kuyica ubwiwe. Nta bapolisi bo mu gisata cy'abimukira n'imipaka bakomeretse. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye inama nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko isi iri kwiraca mu bihe byo gusiganwa mu kurondera ibigwanisho kurusha ibindi ibihe byose muri kahise kakiremwa muntu. Yadondaguye gutera imbere k'ubwenge bukorano buzwi nka artificial intelligence AI mu mfunyafunyo. Avuga ko ari ikibazo cy'umwanya gusa imbere y'uko indege zitajamwe abadereva zigenzurwa na AI zizoba ziko zigwana na genzi zazo kandi zikibasira ibikorwa remezo bihambaye n'abantu kandi ata muntu ariko arazikoresha. Bwana Zelensky yavuze ko inzego mpuzamakungu zigoyagoya bigaragara ko zidashobora guhagarika ingwano nk'iri kwirasinzikaza Ukraine. Yavuze ko amahanga yategezwe kugira ibigwanisho niyo abashaka amahoro
hamwe n'abagenzi b'ibihangange biteguye kubagwanira. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Ibitaro byo mu karere ka Gaza ivuga ko kuva mu gatondo abantu barenga 50 bishwe n'umuriro wa Israel Gaza, 36 muri bo barabo mu gisagara ca Gaza. Ibifaro by'intambara vya Israel vyashitse hagati mu gisagara aho Israel ibona ko ariho hari ibirindiro vya nyuma by'umuhari Hamas. Ni inkuru ya Yolande Nere mwumva mwijwi rya Priment ku Magenge. Benshi mu bishwe mu gisagara ca Gaza n'abantu bari barateshejwe izabo, bari bikinze mu nyubakwa n'amahema hafi y'isoko izwi cyane. Abana n'abagore bivugwa ko bari mu bishwe. Amafoto yerekana umurongo w'imifuko yera. Igisirikare ca Israel ntaco kiravuga kuri ivyo. Mu bumanuko bw'intara ya Gaza abantu nibura 2 biciwe hafi y'ikibanza gitangirwamwo imfashanyo. Muri Cisjordani ibinyamakuru vyaho bivuga ko umugabo w'umunyepalestina yishwe igihe igisirikare cinjira hafi ya Jenin, undi akaba yishwe mu mishamirano n'abanya-Israel bagerereye ku butaka bw'abanyepalestina hafi ya Ramallah. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Sudani Hetam Mohamed Ibrahim yaburiye abantu ko abantu baharugwa mu bihumbi mirongo bariko barapfa muri ico gihugu kubera ingwara ya dengue itera ubushuhe, kubabara mu ngingo n'uruherehere n'izindi ngwara. Intambara yo hagati mu gihugu yatumye ibikorwa byo gucandaga n'ivy'ubuvuzi bigora gushikira abantu. Bwana Ibrahim avuga kandi ko ivyo vyunyuwe no kugabanuka cyane kw'imfashanyo mva makungu. Ivyo bikaba bisobanura ko utwigoro two guhangana n'ico kibazo tutaronswe uburyo bukwiye. Malaria na kolera navyo vyarahitanye abantu benshi cyane cyane mu karere ka Darfur aye nako karangwamo intambara nyinshi. Umukuru watavuga rumwe na leta ya Uganda Bobi Wine yemerewe kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanije kuzoba mu mwaka uza. Yarabaye wa kabiri akurikira uri ku butegetsi Yoweri Museveni mu matora heruka yaranzwe n'ibirego vyinshi byo gutera ubwoba abatora n'ubusuma. Bwana Wine yahoze yirurangiranwa mu muziki w'umudiho wa pop, yaratawe muri yompi aranafungwa gasakisaki kuva habereye umunyapolitike haranira uburenganzira. Umuhungu wa President Museveni yamukangije ko azomuca umutwe. Yisukuye amamaza kwiwe intambara yo kwibohora. President urakoze Nina, iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo Perezida Felix Tshisekedi yaraye avugiye mu nama y'umuryango w'abibumbye yongeye kugaruka ku ntambara ingabo za leta zirwana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Tshisekedi yatangaje ko ibiri gukorerwa abaturage muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru ari mu magambo ye jenoside. Haheze imyaka 30 amahoro n'umutekano bihungabanywa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu iyo ntambara yahindutse umurimo wo gusahura bunyamaswa mu ntara nyinshi z'ubuseruko. Ibimenyetso vyose by'umugambi wo gutikiza birakwiye. ONU ubwayo ibicishije mu cegeranyo ca mapping yarabonye urugero amabi agezeko. Si ntambara gusa, ni jenoside yo mu gacerere imaze imyaka 30 iri kwiramara abanyekongo. Perezida Tshisekedi kandi yashinje u Rwanda kutubahiriza icyemezo cya Loni n'amasezerano yasinyiwe i Washington arubwiriza gukura abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo no guhagarika guha inkunga umutwe wa M23. Bwana Tshisekedi yavuze ko ibyo bidakozwe ngo amaraso y'abaturage azakomeza kumeneka. Kugira iyo ntambara irangire, inama ijejwe umutekano ya ONU yarafashe ingingo 27-73 kuwa 21 Ruhuhuma 2025. Mu byo yasabye harimwo ko M23 iva mu bisagara vya Goma, Bukavu n'ibindi bice byose igenzura, kurandura ubutegetsi bubangabanganwa bwashinzwe harenzwe kutavogerwa bwa Kongo, hamwe no guhagarika uburyo bwose buziguye canke butaziguye bwo gushigikira M23.
aha mboneyeho akanya ko gushimira uburongozi bwa perezida Donald Trump yatumye haba ibiganiro byashikanye kuwa 27 ruheshi 2025 ku masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ayo masezerano aratomora ko asaba u Rwanda kuvana muri Kongo ingabo zarwo zose kandi mu buryo bushobora guhinyuzwa, hamwe no kuvanaho ingingo zarwo ziswe izo kwivuna. Ategekanya kandi ko imigwi yitwaje ibigwanisho itari ya leta guheba kugwana, kwakwa ibigwanisho no gushirwa mu gisirikare n'igipolisi vya Kongo, ariko hari bibanje gusabwa gushiraho urwego ruhuriweko rwo guhuza ibikorwa mu bijanye n'umutekano, hamwe no gushiraho urwego ruzocungera ubutavogerwa bwa Kongo, hamwe no guhagarika kurwana. Itahukanwa y'ingabo z'u Rwanda, guhagarika gushigikira M23 no gusubiza ubutegetsi bwa leta ya Kongo mu turere twose twifatiwe biri mu bidategerezwa guharirwa ko bikenewe kugira haboneke amahoro arama. Igihe cyose izo ngingo zitazoba zirashirwa mu ngiro, amaraso y'abataco bazira azobandanya guseseka. Yari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Twashatse kumenya rero icyo ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga kuri ayo magambo ya Tshisekedi. Robert Patrick Misigaro avugana na minisitiri warwo ushinzwe ububanyi n'amahanga Bwana Olivier Nduhungirehe, yatangiye avuga ko perezida Tshisekedi ngo atazi jenoside icyo ari cyo. Biriya no gukina u Rwanda ku mubyimba, no gukina umuryango mpuzamahanga ku mubyimba, kuko jenoside tuzi icyo ari cyo. Ninde washyigikiye umutwe w'abajenosideri wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda 1994 akawinjiza mu gisirikare akawuha amafaranga utari Tshisekedi ubwe? Ninde washinze umutwe witwa Wazalendo, umutwe urangwa n'imvugo z'urwango ku banyekongo b'abatutsi harimo n'abanyamurenge, ku buryo unatwika ku mugaragaro aba ofisiye ba FARDC ko ari abatutsi, ndetse bamwe bakanaribwa, ndetse uwo mutwe wa Wazalendo ukaba waranahaye abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo iminsi 10 ngo kuba bavuye mu gihugu bakaba basubiye iwabo mu Rwanda, ukaha abaturage abana imbunda unababaza kugira ngo bice abanyarwanda muri Kongo. Iyo bivuze abanyarwanda harimo n'abanyekongo b'abatutsi. Ibyo byose bikorwa n'imitwe yashinzwe inashyigikiwe na perezida Tshisekedi ubwe. Kugira ngo rero agaruke agira undi muntu ashinja jenoside, no gukina abantu ku mubyimba, aribyo bita cynisme mu Gifaransa. Perezida Tshisekedi kandi mu ijambo rye yagarutse ku cyemezo cya ONU hamwe ngo n'amasezerano u Rwanda rwagiranye na Kongo i Washington, akavuga ko mu ngingo zemeranijwe harimo ko u Rwanda ruhagarika gufasha M23 no gukura abasirikare bagwo muri Kongo cyangwa ngo guhagarika ivyo guhita ingingo z'ubwirinzi. Bakavuga ko ngo atana kimwe muri akora muri ivyo. Ayo byo bivuga kwikibwa na minister. Ngira ngo Perezida Tshisekedi agomba gusoma aya masezerano ya Washington neza, kuko icyo twemeranyijwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu nuko uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR warandurwa, yuko guverinoma ya Kongo yarandura burundu uyu mutwe wa FDLR ishyigikiye, ibyo bizatuma u Rwanda rukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Rero niba amezi 3 ashize twarashyize umukono kuri aya masezerano, uyu mutwe wa FDLR ukaba ugikomeza gufashwa, ugikomeza gukorana na guverinoma ya Kongo, hanyuma perezida Tshisekedi akagaruka agasaba yuko ingamba z'ubwirinzi zivaho kandi icyatumye zijyaho kitaravaho, ngira ngo ahangaha byo arabizi ko ari ibintu bidashoboka. Icyo twamusaba nuko uyu mutwe wa FDLR yashyiraho ingufu kugira ngo aburandure nk'uko byemeranyijweho i Washington. Yasubiye kugaruka ku kuvuga ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Aho twavugana mu minsi yaheze mwarabihakanye, muvuga ko mufise ingamba z'ubwirinzi, mufise abasirikare ku mupaka atari muri Kongo. N'ubu muraca hagaze aho nta basirikare mufise ku butaka bwa Kongo? Ntabwo ari cyo byo tuvuga, ahubwo ni nabyo byanditse mu masezerano twashyizeho umukono i Washington. Harimo ko twemeranyijwe yuko umutwe wa FDLR uzarandurwa, hanyuma u Rwanda rukavanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ibyo byanditse mu masezerano ya Washington, ntabwo ari ibyo u Rwanda ruvuga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatugejeje ku isaa 1 zibura iminota 18 mu Rwanda no mu Burundi, 16 mu mbabarire, mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye.
tujya i Kigali ku irushanwa ry'isi ry'amagare riri kubera ku mugabane wa Afurika ku nshuro ya mbere mu myaka hafi 100 iri rushanwa rimaze rikinwa. Bamwe mu bakinnyi b'u Rwanda basiganwe mu myaka yashize bavuga ko batewe ishema no kubona irushanwa ry'umukino bakunda ribera mu gihugu cyabo. Samba Cyuzuzo urikurikirana i Kigali yaganiriye na bamwe muri bo adutegurira inkuru ikurikira. Bitewe n'ibikorwa remezo igihugu gisabwa kugira ngo cyakire iyi mikino y'isi, abakinnyi b'abanyafurika bagiye hanze muri aya marushanwa mu myaka yashize ntabwo batekerezaga ko mu gihe nk'iki Afurika nayo izageraho ikakira aya marushanwa. Beata Ingabire na Nathan Byukusenge bari mu bakinnyi baserukiye u Rwanda bwa mbere rujya mu mikino y'isi hashize imyaka igera ku 10. Nathan Byukusenge ubu ni umutoza w'ikipe y'igihugu y'abagore iri muri iri siganwa. Ntabwo ubwonko nyine ntabwo bwabyumvaga. Ndabyibuka njya muri Cape South Africa muri yo nakubwiraga, nararebye ndabanti kare ukuntu igare ryirukanka, wareba experience bafite, wareba uburyo babayeho, wareba ibikoresho bafite muri icyo gihe, kavuga ati ibi ntabwo bikunda. Bivuze kwakira rero rino rushanwa mu gihugu cyacu kuri ngewe ni ibyishimo bikomeye. Navuga icyo navunikiye ubu ndagifite. Beata Ingabire ari mu bakinnyi b'amagare bakomeye u Rwanda rwagize. Ari mu bakinnyi b'abagore baserukiye u Rwanda rutangira kohereza amakipe y'abagore mu mikino y'isi mu myaka igera ku 10 ishize. Nyuma yo guhagarika gukina yize gukora massage, ari nabyo bakora mu ikipe y'igihugu. Igihe nawe yari umukinnyi ntiyatekerezaga ko amarushanwa nk'aya yazaza mu gihugu cye. Uburyo yabonaga gestaye riteguye baririmo, waranabona nta n'umuhanda wabona bazamo ngo bawubone. Ntabwo kwizera tubitekereza, bonaga ari ibintu bidashoboka, ariko ni ibintu by'agaciro. Nicyerekana ko ikipe y'amagare mu Rwanda hari aho yavuye ari naho imaze kugera. Igihugu muri rusange kuba cyemerwa kwakira isi ni ibintu byiza cyane kandi byo kwishimirwa. Ndumva bizanatera courage bano bana barimo kuzamuka, kumva ko barimo gukina champion y'isi. Noneho deje barimo kwikinira iwabo imbere y'amaso y'abafana babo, y'imiryango yaje kubafanira hafi aho. Ni ibintu byiza cyane, byiza ariko. Mu myaka yashize Jean Bosco Nsengimana nawe yaserukiye u Rwanda inshuro 2 muri aya marushanwa y'isi muri Amerika na muri Espagne. Uyu yanatwaye Tour du Rwanda inshuro 2. Gusa mu gihe amarushanwa y'isi ari kubera i Kigali yazanye amahirwe y'akazi kuri bagenzi be, bavuga ko abona yaratawe. Ubu yasubiye aho yatangiriye kera, iwabo mu Byangabo mu majyaruguru y'u Rwanda, aho akora akazi k'ubunyonzi kugira ngo abone amaramuko ye n'umuryango we. Ndi hano mu rugo ntwara igare busanzwe kuko nkiva mu kino amagare kuko ntabwo byigize bimpira kuko naje ngira ubuzima bubi. Umuryango wanjye ni nkaho navuga ngo uri mu kaga ntiwigize ubaho nk'uko rubayeho. Twe dutunzwe n'igare ngiye hanze nkabona iyo misiyo nkavuga ati umuryango urabahucya, umwana wanjye ariga, ubuna bakaba babaye mu buzima bubi. Mbese navuga ko urugendo rwanjye rwabaye rubi kuko n'intumbero yanjye ari gukina shampiyona y'isi. Ntabwo nyikinye, ariko ubwo niko byagenze, ariko nifuza abagenzi banjye kwitwara neza. Aya masiganwa arakomeza kugera ku cyumweru, aho azarangira tumenye abambere ku isi mu gusiganwa ku igare mu byiciro bitandukanye. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Tuve i Kigali tujya mu Burundi, by'umwihariko muri zone Gatumba mu burengerazuba bw'umujyi wa Bujumbura, ahantu muri iki gihe hagendwa n'abantu benshi. Usibye abajya mu bucuruzi ndengamipaka hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ni na hamwe kandi mu hantu hake abafite ibinyabiziga bajya gushakira ibitoro muri iki gihe bikennye mu gihugu. Urwo ruvange rw'ubucuruzi n'ingenzi ziva cyangwa zijya muri Kongo bituma bahahurira ari abantu benshi, kandi bose bakaba bakenera ifunguro iyo amasaha yo kumeza ageze. Kubagaburira ni akazi gakorwa n'abagore bafite twa resitora duto twubatse mu mahema. Nubwo serivisi batanga ishimwe cyane na benshi, ikibazo cy'isuku nke iharangwa gihangayikishije imitima y'inzego z'ubutegetsi, mu gihe muri ako karere k'u Burundi ubu havugwa icyorezo cya korera. Umunyamakuru Patrick Waso yagiye aho i Gatumba kureba uko byifashe, adutegurira inkuru ikurikira. Ufashe ibabara rya Gatumba uja ku mupaka w'u Burundi na Kongo, hari uruja n'uruza rwinshi. Uko wegereza ku mupaka niko ubona neza ibihakorerwa. Nko ku metero 500 ugira ushike neza ku mupaka, ubona abakenyezi bakora ibimenyetso ko bafise imari. Iyo mari nayo ni gitoro. Uko wegera umupaka ucubona imodoka zicana ko na tukutuku eka n'amapikipiki.
nko ku metero 200 niho uca wakigwa n'akotsi k'inyama zokeje, amafi, eka n'uburiro butandukanye. Ubwo buriro bwubaswe rero n'ibiti bishinze, ahandi hubakishijwe ibingotingoti, bukaba busakawe n'amahema ashaje, ahandi n'amasashe manini manini kugira agukinge akazuba. Utereye akajisho inyuma y'ubwo buriro n'uruzi Rusizi n'ivyasi bireremba hejuru. Isuku sikirenga kuko n'amazi bogesha ivyombo afise akandi kabara. Yangombe Kabura ngo kotsa inyama muri ico kibanza nivyo bimutunze kandi bikamuteza imbere. Urabona usanze ngaha kumbabura twe ducuruza zino nyama ngaha baradushorera cyane gose no kunguka tukunguka. Nk'abazananye ngaho muri Kongo niho keshi badushorera cyane. Je ngaha kuva ndashika ndamaze kwiyungunganya byaratumye ntera imbere, nko muhira ndamaze kuronka nk'ingurube zishika kuri 2 nasanze hari akarusho kanini ya cyane. Uyu mugore ngo umugabo yaramutaye, akazi ko kugaburira ingenzi ahanini zigizwe n'abakongomani niko kamutungiye abana biwe 7. Nk'aka kazi nyene ko guteka restaurant mu bisanzwe katwebwa abamama karadufasha ibintu byinshi, tukarondera ubufu bw'abana, tukariha n'inzu, tukigisha n'abanyeshuri kuko nta mwana wanje agenda gusega ku muhana w'umuntu. Naje gukora ngaha umwana nararariye kandi akirirwa ari afuma bura byinshi canka kabura byiza, umugara narariye ubuzima bukabandanya, ko niko tubayeho. Iyi ngenzi iva iuvira kuri we ubwo buriro buramugabanyiriza urugendo, naho nyene isuku ridashemeye rimutera makenga kuri ico kibanza. Niko nakula ndiko ndafungura mvuye muri Kongo ngira ndabuka i Burundi, sinojewe n'inzara mu nda, ngiye mfungura duke hanyuma mbandanye urugendo rwanje. Nakunze indya zo ngaha ariko isuku ntirishemeye, nta kundi ndi bugire kuko kuva aha mpaka mu gisagara ntaza amasaha nza gutahira ko n'ingorane. Dusavye abajeje isuku bahatunganye neza kuko ibifungurwa n'umwanda si vyiza ntivyobana. Urongoye zone Gatumba ngo arazi ikibazo c'isuku n'umutekano aho hantu. Mubande Dieudonné amenyesha ko vuba nabo bafatikanije kurongora bagiye kuhakora neza kumvo z'umutekano n'isuku. Hajya ahantu ubiravye urabona ko hafasha abenegihugu mu kurondera ibishobora kubeshaho abana n'umuryango. Hajya ahantu rero hariko harategurwa ukuntu intwaro ishobora kuhategura neza mu bijanye n'isuku, mu bijanye no kuntu bajya benegihugu bari hajya bashobora kuhakorera hari isuku, hasa neza kandi hatunganije neza kugira kandi n'umutekano ubandanye wubahirijwe ku mupaka. Mu minsi ya vuba rero nibaza ko ico kibazo gishobora kuba cavuye mu nzira. Umupaka wa Gatumba numwe mu mipaka y'u Burundi haboneka ko uruja n'uruza rwinshi ku munsi. Hari abaja ibuvira kurondera igitoro canke bagashorayo ibidandazwa bito bito njabuka mbibe canke abakongomani bakaza kugura ibintu nkenegwa no kuvuza ababo ibujumbura. Patrick Waso mu Gatumba. Urakoze Patrick Waso. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kane twabateguriye iminsi yose y'ibiruhuko buriya ntabwo ugeze ugera iwanyu. Reka da. Niba ari uko byagenze wabyitwayemo nabi pe. Kandi nararetse kujya iwacu nanga kugusiga wenyine Nyarurembo kiri. Yego habaye n'akazi kubera gahunda nzamura ubushobozi, ariko ahanini nahamye nanga kubera wowe. Warakoze cyane ndabigushimira kandi ndagusabira n'umugisha Leya. Ikibazo nyine nuko byanteranije n'ababyeyi banjye. Ukaba ugira ngo ngufashe iki? Ni 12:45 kuri BBC. Uzacikwe rero ejo kuwa kane mu kiganiro cy'abagore dusubire mu Burundi ku bibazo ababyeyi cyane cyane abakenyezi batagira abagabo bahura nabyo. Ni ikiganiro mwagezwaho na Siriya Kamuhawe nayo. Ndabaramukije nongera ndabani ikaze muri iki kiganiro c'abakenyezi cyo kuri uyu wa gatatu igenekezo rya 2024 ukwezi kw'icenda mu 2025. Kiganiro c'uyu munsi cerekeye abavyeyi birerana abana bonyene n'inkurikizi bitera haba kuri abo bavyeyi nyene canke ku bana.
nyuma yo kwihweza ingorane bitera bamwe muri abo bavyeyi bashinze ishirahamwe ryo gufasha iyo miryango ryitwa Together for Achievement. Anosiate ndiho kubgayo ariserukira imbere y'amategeko aratubarira ibibazo bikuru byatumye biyumvira iryo shirahamwe. Ibibazo nyamukuru nibijanye n'ihungabana uri umumama utegerezwa kuba umugabo urumva ko bitaba vyoroshe. Niho rero niyumvira nti none kwibi bintu jewe ego ndabibayemwo nagize amahirwe ndahura n'abantu baganira neza barampanura n'abagore gusa cyangwa n'abagabo bari muri izo ngorane. Abantu bampaye inguvu ni abagabo bo barabayeho imyaka myinshi bareza abana bonyene rero hariho n'abagabo wa mwana aragera igihe mu kibano akahura n'ibibazo hageze ko agira ama reference amenya vahe aturuka he mu muryango wuhe mu bwoko buhe mu ntari yihe ibibazo birakubana byinshi gutorana hoho urumva n'ikibazo n'abavukana by'ukuri byama bigorana waragize n'izo nguvu uko ushoboye mu kumurera kumukuza mugabo harageze gutorana arabuzi yaja niyava amakosa zo kugarukako rero nje ndavuga nti harakenewe ko hobaho cadre yukuganira mu ivyo bintu kugira ngo dukingire ivyo bintu bijanye cyane cyane n'ihungabana byo ubuzima bw'umuntu. Ikigira kabiri umuntu abirimwo avyakire amenye ni haba ikibazo kanaka kumbe byari byaravuzwe byari bimeze uko ntaze gutako ishavu umuvyeyi uwo tamureze cyangwa yamureze wenyine hajya mu gati waranyimye amahigwe yutimba yugira niko zubakwa uburorero bahora bampa hari abagira bazani ko zubakwa ugasanga amaboko barayaciye abiri mugabo ugasanga na cya kintu bari gufasha wa wundi kubera gutimbira mu bintu bigoye ugasanga ntacu uri kurafasha by'ukuri. Rero umuntu yubahutse avuga ati reka afate ibintu mu ntoki akamenya ko hariho ibiganiro bishobora kubaho kugira ngo bigutegurire ingenejo ushobora gufata neza ibintu byawe ko naho wowe ubaye mu kintu kitari cyiza si ibintu vyamaho ushobora kumenya igihe cyose uhuye n'ikibazo no kumenya ingene ucifataho. Birashika ko umuntu yiranye umwana wenyene umwana akuze ugasanga aseye nk'umutakwikosa umve none nyene igakenshi kubera ko uri kugira ibintu byinshi uri umwe urasanga uko kuntu urushe urumva umuntu kubisanzwe atanga icyo afise iyo urushe utanga uburuhe umwana aje kukuganiriza kuyambire nawe wiri uragwana n'ibintu byari kuba biriko biragwana n'umugabo umurya umutima usanga umubwira nabi. Rero abo bana bakuriye muri ivyo bikomere hatabonetse akanya ko kubiganiraho kugira nawe atahure anamenye ati no musi hari ikintu ushobora kuganira na mama ndamuravye mu maso ndabona ko ushobora kumuvugisha iki rero mutarosa ku kanya ko kubiganiraho rero hatabaye ico kiganiro hatabaye iyo association hatabaye ko kubahuka ko kuvuga ivyo bintu ntutuba turiko turafasha babana donc ucutanga ivyo bibi rero wa mwana agacakura nawe akorana umutima mubi hariho rero ama risk nawe ashobora ejo muri kazoza kiyo kuba nawe umuntu mubi nimba uno munsi ngerageza kubifata mu ntoki ibibazo ndimo ndazi neza ko ntabikora neza no kugerageza nene badakumva neza rero nibaza ko mwamukeneye nk'abantu babafasha cyane cyane muri ivyo vyerekeye ingorane zo guhungabana cyane gose muri iyo association yacu umugambi mukuru twari twawushize ko twoshinga kigo kiza kirafasha kuvugisha abantu bo twitura baba abari muri ivyo bibazo by'iwacu baba n'abandi bipfuza kubonana n'aba bantu bize ibintu bijanye n'ihungabana by'ubuzima bw'abantu. Rero ico kigo nico kizoca gifasha cyane cyane urumva bari muri iyo muri uwo mugwi wabo twitwararika gusumba abandi. Ikiganiro c'abakenyezi cy'uyu munsi kigaruke ngaha naho utaha mwari kumwe na Siriake muhawe nayo. Rakoze Siriake muhawe nayo muri icyo kiganiro cy'abagore ni nawe utugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko ibiri gukorerwa abaturage muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru ari ibyo yise mu magambo ye genocide akaba yabivugiye mu ijambo yagejeje mu nama y'umuryango w'abibumbye i New York.
hagati aho inzego z'ubuzima mu Burundi zo zikaba zihangayikishijwe n'ikibazo cy'isuku nke muri zimwe mu nzu z'uburiro muri zone Gatumba mu gihe igihugu cyugarijwe n'icyorezo cya korera. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.com. twafashijwe na Susan Lennon mu buhanga bw'ibyuma, agenda Prudence Nyumva akoze guhita mu BBC gahuza miryango uraraharyana. Thank you.